nari nabibabwiye yuko muri kino kiganiro dufise umushitsi n'umushitsi n'umuririmbyi akorera mu gisagara ca Rumonge ariko twagize amahirwe yo kumwakira Aimable Tuyisenge niwe turi kumwe no munsi. Aimable amahoro meze neza turashima umwambi. Ego nari ngerageje kuvuga gatonya kuri wewe mugabo ndashaka utwibwire Aimable Tuyisenge ninde? Aimable Bayisenge ni umuririmbyi mpimbaza-mana sanzwe akorera mu ntara ya Rumonge. Ego hajya Rumonge ni intara. Rumonge ni intara ngira byahiriro bya Burunga. Ngira cyari intara. Ego musengera hehe mu Rumonge? Dusengera muri Eglise Anglicane Cathedrale. Ego uri umuririmbyi amaze igihe mugabo turashaka kutubwire ku rugendo rwawe mu muziki wo guhimbaza Imana watanguye gute gushikaho winjira muri carrière solo? Murakoze, natanguye kuvyumva muri 2017 ndavyinjiramo 2018. Ndabandanye ko rugendo nakoze ibikorwa bitandukanye mu rugendo, ama evenement mu Rumonge, indirimbo eka sivyo byonyene n'ama evangelisation mu barabarano batandukanye. Ngira ngo umuntu aravye ku ma réseaux sociaux yawe arabona wakonje abantu ariko babwira ubutumwa bwiza. Ego yeah. Okay, umaze gukora indirimbo zingana gute muri kino gihe ufise indirimbo zihe? Zishika muri 6 n'indi shasha iheruka kuja ahabona. Ego tubwire ku ndirimbo shasha n'indirimbo Jehova mwakoranye na Sandra Mapendo, tubwire. Ni indirimbo iri kuri YouTube areze imisi mikeya ishitseko. Ni indirimbo iri mu rurimi witwa Jehova. Jehova ariyo Mana. Ni indirimbo twanditse bitewe n'ibihe twarimwo nuko togo tarongorwa na mwemu w'Imana. Tuyandikana no tuvukana ariwe Sandra Mapendo nkuko bajije kumuvuga. Akaba ari indirimbo ifite ama image, amashusho, ni audio na video, ikaba iri kuri YouTube. Izina ni Aimable Bayisenge. Turi kumwe na Sandra Mapendo mbwa kuri YouTube wanditse Aimable Bayisenge cubona iyo ndirimbo. Sandra ntari hano muri kino gihe, mbiga mwakoranye gute? Nari ngaha ntari hafi ariko twakoze dukoranye mu buryo bwo kurungikana amajwi. Narungitse amajwi, arungika amajwi, bashira hamwe barayatera. Mugabo hageze video, iyo yari audio, hageze video twara yaraje no mu Burundi. Twana video turi kumwe. Ego ngira yarakombe no guramutsa umuryango. Yarakombe cyane igihugu. None indirimbo ifise ubutumwa ubuhemu camake? Ni indirimbo mu kuyandika twasunikiwe n'ijambo riri mu Itanguriro 22 ku murongo wa 14 avuga ngo Jehova yire ku musozi w'Imana niho bironkeka. Ku musozi w'Imana niho bironkeka, twumvise twohimbaza Imana kuko ku musozi w'Imana niho bironkeka. Akaba arimwe ubutumwa message yo guhimbaza Imana, kuninahaza Imana, gushira ubukuru bw'Imana hejuru, kuvuga ingene Imana ari gitangaza, ingene Imana ari nziza, ingene Imana tutafise uko twogereranya. Mu ndirimbo arimwe message imeze uko nyene. Ego imigambi yakazoza tunasozera. Imigambi ni myinshi iriho mu buryo bwo kuririmba no mu buryo bugaragara kuko haruhande yo kuririmba turafise ibyo tunganya gukora bidufasha kuko rimwe na rimwe ari gihe umuririmbyi yumva ko ngo yotungwa n'uburimvyi bwonyene gusa. Ariko turafise n'indi migambi ariko ngiye mu kuririmba. Turitegurira cyane gukora ama album. Turitegurira cyane ko twogirirwa ubuntu tukashikana ubutumwa kure hashika. Ndavuga ngaha ubwa mbere mu gihugu, tukaja no n'inyuma y'igihugu, tukaja na kure cyane y'igihugu. Urumva ko dufise imigambi mw'ibyo byose nivyo dutegura kuzoshikako. Murakoze. Wakoze guca muri kino kiganiro. Murakoze cyane, natwe turabashimiye cyane. Ego tunashimiye cyane abadukurikiranye bari mu Rumonge. Murakoze cyane. Wakoze cyane gose. Reka dusezere Aimable dusigamo indirimbo yabo nshasha bari kumwe na Sandra Mapendo, Jehova. Ndaza kugaruka ndangiza ikiganiro.